mwumvirize iyi video na nyuma Yes, ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza ariko minisita wiseguriraga iki ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo n'ubu ndacyasaba imbabazi oya bishoboka ahubwo azagusaba imbabazi ariwe kuko ibi bya protocol iby'abajanesi ntabwo birimo protocol. uyu muperezida w'u Rwanda Paul Kagame Jemana ntabwo nimo musaba ubwene gihugu ntabwo citizen ndimo musaba kandi kubusaba nabikora n'uburenganzira bwanje ntabwo ndimo musaba ngama amafaranga yo kubaho je ndi n'amafaranga yanje amazi ariko reka mabwira ube uri umunyarwanda urabona indege iriko idarapo y'u Rwanda iriko ngo Rwanda nde irimwo amadarapo n'ibindi bitandukanye ukwareka kubyishimira ngaho wewe uri umunyarwanda. Uyu munsi mu mahanga umunyarwanda rubashwe wowe uri umunyarwanda uri ngangwa Kagame ngo ntacamatse jewe uyu munsi ngeze hano nkavuga ngo ndi umurundi muri Amerika bakuraba nk'igicucu ikirofa mugabo uvuze ngo uri umunyarwanda barakubaha uvuze ko uri umunyarwanda mugabo uraza uri umunyarwanda ngo nukunda Kagame ngo uramwanka. Uyu munsi mugena murabe abanyamahanga baze genda ushakishe kuri YouTube ushakisha abanyamahanga baje mu Rwanda no mu Burundi bagenda n'amakinga n'amagare n'amamoto ugeze mu Rwanda avuga ngo u Rwanda ni Singapore yo muri Afrika uri gicucu ngangura umunyarwanda ngo wanga Kagame. So hari uwambagire ngo kubera iki none wama utangira uburorero ku Rwanda ntuvuge ibindi bihugu so kubera je mvuga ngo u Rwanda ngo nuko noba ndarufana mu bindi bintu nta bintu navuga ngo u Rwanda ngaho gwaba rusumbije u Burundi cyangwa u Burundi bwaba rusumbije u Rwanda bose je ndabafata kumwe ariko hari ibintu vyatumye ico gihugu c'u Rwanda kigera aho kigeze today ntabwo ari mu buryo bw'intambara ntabwo ari mu buryo bw'amacakubiri sivyo ndimo mvuga ni mu buryo bw'imitekerereze. Iyo uri umuntu utekereza kure ubona kure iyo uri umuntu utekereza hagufi ubona ibintu biri hagufi. Burya perezida w'u Rwanda kugira ngo ageze aho u Rwanda rugeze uyu munsi abona kure atekereza kure naho uba warize amashuri ibihumbi ukiga amashuri 100 utagira ubwenge ratete yo gutekereza mbare utagira ratete yo gufata ikintu abandi bantu batabonamwo umumaro wewe ukakibonamwo umumaro biri simple biroroshe kugeza kure igihugu cyawe biroroha yuko nawe hagira handi hantu wigeza kuko ivyo ubona biba bitandukanye n'ivyo abandi bantu babona. Mu gihe wewe abuyoboye mwese mubona umurongo umwe mukaba muri mukagwi kamwe mukaba mugendera ku byo abandi bagendeyeho biragora yuko watera imbere biragora yuko wakuyindi ntambwe kuko mind yawe ibikiri hasi ibiciriritse. Number 1 ururimi biri mu bishobora gusenya iterambere n'ururimi ruri mu bishobora kubaka iterambere. Ururimi dukoresha now ugiye kuraba ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rw'u Burundi izo ndimi ziratandukanye. Twebwe reka ntangakaruro twebwe iwacu Burundi turiyemera takintu turageraho. Iyo niyo problem ya mbere kwiyemera takintu turageraho. Iyo umushinwa aje mu Burundi akubaka inzimu akubaka ibarabara rimwe muhita mubigira wararaye kuri murakoze cyane. Raba iyo Burundi bugeze Uburundi burakize Uburundi raba Uburundi n'igihange inzimwe umushinwa gufashije kubaka
uri murata ko Burundi buhambaye, ko Burundi bukomeye. N'ibihugu ari ibihugu by'Iburayi muze mugende murabe by'abazungu byageze kure, ntabwo baririmba ngo turakomeye, ntabwo baririmba ngo turahambaye. Wowe utanguye kuririmba utaragera kuri cya kindi ugomba kugera, bijya birasenya iterambere muba mushaka kugera. Ibi rero bitandukanye no mu Rwanda. Mu Rwanda muze mugende murabe hari amashuri menshi arimo yubakwa, hari ibigo byinshi birimo byubakwa, hari amakompanyi menshi arimo yubakwa. Ntabwo uzasanga kuri media buri munyarwanda arimo aririmba avuga ngo ngo raba ngo leta ngo yubatse inzu ngo no. Baraceceka bakanuma bagakora, wowe ukazanzamuka usanga bakutse. Ivyo nibyo biranga umuhanga, nibyo biranga umunyabwenge. Ntukabwira umuntu integuro yawe, ntukabwira umuntu planning zawe, ntukabwira umuntu icyo ugomba kugeraho. Iyaba twebwe iwacu nko mu Burundi dufise na vision nini, nta nubwo tuba tuvuga ngo muri 2040 twabigize indirimbo. Maybe muri system biba bihari, ariko ntabwo tuba tuvuga ngo 2040 Uburundi bukaze, 2060 igihugu gihambaye. Utabigezeho ni babandi bazogaruka bakagutwinga ko atacu ushoboye. N'ubu bishira mu bwenge. Ikindi naco gutukana, ugatukana ata mpamvu, ugatukana ata shingiro. Twewe mu Burundi dukunda gutukana ngaha ata mpamvu, tugakunda gutukana ata shingiro. Nimba tuvuga ngo nk'akarorero ngo perezida w'u Rwanda ni mubi, nk'akarorero niko abarundi bamwe dukunda kuvuga, perezida w'u Rwanda ni mubi. Mwe muce muza kuri media mukabigaragaza, mukazana mu bwoko, mukazana mu uwo muntu, mugatangura kumucapa, mugatangura kumwambika indi sura sukundi kuntu. Ibyo sibyo bisobanura abantu bari professionnel. Mugena muzoraba uburyo twebwe dufata Kagame. Abarundi tuvuga Kagame nabi, abarundi turamutuka, abarundi turamucapa ko asa nk'agakoko. Ariko muze mugende murabe mu biganiro bya Perezida Kagame. Ibiganiro bya Perezida Kagame irageze ku Burundi avuga ati abo baturanye ngaho bacu nta n'impamvu ndabavugaho cyane. You see, nta n'impamvu ndabavugaho cyane. Aho perezida wacu w'u Burundi yari muri Kongo, mwarumvise yuko avuze yuko agomba gufasha abanyarwanda kwikuraho ubutegetsi bubi. Ni byavuzwe, mwabyumvise abikura mu kanwa. Mu magambo make ni ukwica perezida w'u Rwanda. Niko agombye kuvuga, ni gutera kudeta mu Rwanda. Icyo ni igitutsi, ni ibintu bibi, ni ukuvogera ubusigire bw'ikindi gihugu. Ariko mwarigeze mubona Kagame agaruka ngaho mama Uburundi bwabuze bugomba kudutera, Uburundi bwabuze bugomba kudutera. N'igihe yavuga ibijyanye n'ubwoko, Kagame yavuze ati ubwo bwoko bukaza muri Kongo, ibyo mu Burundi sindabizi, ntacyo dupfa nabo. Smart man, smart zanyu mwibaza size kuvuza induru, smart zanyu mwibaza size kwereka umuntu ngo jewe ngo ndakwanga. Oya, koresha ubwenge nawe hagira aho wigeza. Hari n'igihe umuntu mwanka ntubimwereka ku mpamvu runaka, sigomba kwereka umuntu ngo ndakwasa. Niba ibyo mutemeranya nawe bikaba ku bwenge, ishobora kujya ku ruhande kuko ijyanye n'umutekano. Muri iki gihugu ubushobozi gifise kirangwa n'umutekano. Je nakunda Burundi, namwe nobona Uburundi buriko buragira ahantu je mbona ko nabo bariko barifata. Sinavuga ngo ni bibi, nazaro nkavuga yuko ari vyiza mu bijyanye n'umutekano. Iwacu Burundi
iyo ndi kuraba mu bajejwe umutekano umenga barabaretse taye bimenya. Iyo ni problem y'umutekano muke mu gihugu no gutamenya ahantu uri kugwanisha igihugu. Abahanga kwisi muzogende murebe bose mu guteza imbere igihugu baha ubudahangagwa ubushobozi igisirikare inzego z'umutekano z'ico gihugu, kuko inzego z'umutekano z'igihugu nico gihugu. Nimba mutabizi neza, iwacu Burundi murabona ingabo, reka fate nko ku gipolisi. Ntabwo twanga igipolisi cyacu cy'u Burundi turagikunda, si probleme zabo, ni probleme y'ababayobora. Sometimes biragora ko wasanga hano mu polisi ari mwanunuza imbombo, umupolisi arimwo ahekenye jojo, nimba muzi jojo ibazoka bahekenye, ugasanga umupolisi yambaye impuzu imaze imyaka 20 30 n'ibara ryaraserutse klo ari kuri iyo mpuzu, ugasanga inkoho umenga ni taibo uyimeza ahetse, uwo n'umupolisi. Ugasanga uburiri ararako bwarariwe n'imbeba. Izo ni intege nke baba bariko berekeza ku gihugu. Burya umupolisi cyangwa umusirikare iyo asohotse bivanye n'uburyo igihugu cifashe uhita umubona. Mbe kubera iki Kongo itsindwa cyane? Mugene murabe ingabo za Kongo zama ari kunywa inzoga, zama ari kugwana, impuzu zaraheze, uzasanga urupantaro rungana atya, ururangana inkorofani ijya bayuza umwanda, inkoho bayibogesha iropito, ipantaro nta nubwo imukwiye. Nimba yambara metero M asigara yambara large X 444 X, epfo urupantaro yambara ugasanga rwamize ikirato rugenda rurakubura haciye. Niyo mpamvu mubona Kongo itsindwa. Igisirikare cyabo ntabwo kiseriye, ntabwo bagihaye ivyankenegwa kuri ico gisirikare. Natwe wacu ivyo murabibona, murabizi. Nta ndege sha mubona iwacu i Burundi, nta za burende sha mubona. Iyo tugiye kwidefile, iyo kwibuka igihe Uburundi bwikukira, indege mwabonye mu myaka 12 ishize, indege mwabonye mu myaka 50 ishize, iracyari ya yindi. Isi problem hari. Ariko ni byiza ko mubona ibikoresho bishasha. Niyo mpamvu ingabo z'u Burundi zigana muri Kongo mukumva ngo bazikubise, kuko ntabwo zitwara. Mwumve neza, Abarundi naziko ngo ni Kongo yanga ingabo z'u Burundi. No way. Niko muri South Africa hari umugabo bita Marema ejo bundi yabwiye igihugu ca Afrika y'Epfo ngo stop kohereza ingabo zacu muri Kongo. Nta myimenyerezo zifise, nta nkoho zigira imbunda, nta bikoresho bya gisirikare bafise bikwije. Yabivuge muri Afrika y'Epfo, ariko mwe Abarundi umuntu arimo abivuga muhita mwumva ngo ariko asabye inzego. Ntabwo turiko dusabye inzego, turiko tugomba ko ziyubaka mu buryo bugaragara. Tutabivugiye hano twabibwirane, tugere tubivuga mu mwiherero, ntabwo bavyakira, ntabwo bavyemera. Tubivugiye hano bari kubita gashi, bagira isoni, bamaramare. Igisirikare ugasanga ntabwo gifise ibikoresho bifadika. Ariko mugenda murabe ingabo z'Abanyarwanda zarungiswe muri Mozambique, ntabwo ari bihendo.
isi yarakangaraye ibonye ibikoresho ibigwanisho bya gisirikare u Rwanda rugejeje muri Mozambique. Bahise babaza ngo ni gute u Rwanda rwari rufite ibikoresho nk'ibi. Umusirikare w'umunyarwanda ari muri Mozambique uzosanga ahagaze nk'umunyamerika. Imhoho is special. Apare rwa runini imukwiye, umwambaro umukwiye, uri fiti. Sizi ko muba gufitinga icyarico. Apane ko wambara urureta nkuru umengana umutamana wambaye igufitinsa. Bag ishakoshi inyuma irimo imiti, irimo ivyankenerwa, irimo ivyo kurya, irimo ibikenewe. Inkoho zigezweho za pistola muri musirikare, pistola kwitako. Mwarumvise ko muri Central Africa perezida ngo ngomba guhitamwo ingabo z'u Rwanda abarizo zinshungirira umutekano, kuko buri musirikare w'u Rwanda usanga afashe kumbaruso anytime. Muzabegere murabe mu abapolisi b'u Rwanda bari mu mihanda, usanga kwije ibyankenerwa, yambaye umwambaro umuranga ko ari polisi, yambaye neza, aza hatumbereza imodoka. Ariko iwacu turajaga ntituzi naho imodoka itumbera. Ivyo bintu ni kuvyiga, hagira aho tugera twubake n'igisirikare mu buryo bufatika. Raba iyo ngo Red Tabara yinjiye Burundi mu Gatumba yica abantu igasohoka, ni gute abantu mufite ingabo igisirikare, abandi bantu binjira muri ico gihugu bakica abantu bagasohoka mwe mutarashe? Ivyo bibaho igihugu kizima, abantu binjira inshuro imwe zibiri zitatu bakasa bagasohoka. Ubu Red Tabara yisha abantu mu Gatumba, mwambwira abo mwishe bo muri Red Tabara mu Burundi bambwira twumva banga mwaraberekanye se? Ntabwo mwerekanye, ntabwo mwabafashe, nta nubwo mwarashe. Ico gihugu wumva kiba kirinzwe cyane ntabwo kirinzwe? Hari impande y'Ibubanza icuri kurikira Red Tabara ngo yarinjiye, imaze kwinjira isenya umugambwe, isenya ingoro y'umugambwe, ingoro y'ishaka riri ku butegetsi, yica n'abantu. Ivyo byose ntabwo mugize muvuga ngo reka tuze guhangana n'abari abantu tubarase. Mwarize muvuga ngo iki? U Rwanda ni gorushikira aba. Wakoze iki? Wakoze iki? Bigaragaza ko uri ku rugamba, bigaragaza ko umutekano urinzwe, bigaragaza ko ingabo zicunze umutekano w'abanyagihugu. Wakoze iki? Nta na kimwe, nta nico. Nibikoresho tugwanira kera. Ivya gisirikare byo umenga ntabwo tugomba kubizamura. Iterambere gaho ntabwo tugira nirya ntariho tukaba tuko tugana. Niyo mpamvu Paul Kagame ubwo bwenge yaburushije benshi bo muri East Africa. Ubwo bwenge yaburushije benshi wabyemera, kubera ko u Rwanda ntabwo rumaze igihe kirekire rubayeho. Reka vuga muri imiyoborere ya Paul Kagame ntabwo bumaze igihe kirekire. Hari ibihugu bimaze igihe kirekire ariko bitaragera ku miyoborere ya Paul Kagame. Tuvugisha ukuri, iwacu Burundi tumaze imyaka hafi 20 gwabikwire, guhera muri 2005, guhera muri 2005 kugeza ubu imyaka 18 10. Ariko ugiye kuraba ubu wakubaza ngo ivyo twagezeho iwacu i Burundi ni ibihe? Niki byandika muri comment nimba ndumubeshi. Iyo abavyara hageze ntabwo mba ndabigwanya, because ndi umurundi, ndakunda igihugu cyanje,
iyaba byaragezweho ntabwo mba mbigwanya, nta nubwo mba nza hano ngo mbivuge, mba ndimo nimaramaza, kuko muvuga muti ngibi, ariko mwese murimo munkurikirana byandike muti ngibi, byandike. Ndakubwiye wandike bibiri byonyine bigaragara, ntabwo nagusabye byinshi, bibiri tu bigaragara guhera muri 2005 kugeza uyu munsi, mu byandike. Niyo naba mbeshe ndagaruka asaba imbabazi abarundi. Numbwire ngo rabiganzo no inzu na kera barubaka. Numbwire ngo twarasanwe ngo bijya ibitaro bimwe nakera ibitaro byari biriho. Ico si kibazo. Nyereka proving ibintu bivyarira umusaruro igihugu, ibintu bikurura bakera rugendo bakaza mu gihugu. Nyandikira bibiri byonyene nivyo mbagije abarundi, kandi ni serious, no joke. I'm so tired of comedy. Hallelujah, Imana ishimwe. Forward. Ntabwo dukeneye hallelujah, ntabwo tuzayiga. Amasengesho ndayakunda, yes, me ayo masengesho mwamamwo everyday ntabwo nzayarya, ntabwo bituma abantu babaho neza, kuko abanyagihugu, abaturage iyo bashonje baricana, iyo bashonje bariba, iyo bashonje barapfungwa, iyo bashonje abakobwa batarose uburyo bikora bagira ubushurashuzi, barasambana. Ni ibyago biba biriko biba mu gihugu. Ntabwo nakwemera ko iyo Mana nzima rero yaba isupportinga ibyaha biba biriko biba mu gihugu. Bindandikira hano ndabira n'ivyari biriho mwarabisenye. Ikigiye kugira finale mu Burundi, uruganda company yari top mu Burundi, nta n'intete ahubwo bakwiye kuyamanika. Murakoze cyane. Top mu Burundi yari Balarudi. Balarudi igikora ibiyeri niyo yari top mu Burundi, nagiye gusenywa igeze kuri finale. Bamaze gutangaza ko batagifite n'amafaranga yo kuri abakozi ba Balarudi. Sosumo mwarugaye ivyatanga isukari, ivyakoze kuri za bagazana mande mwarugaye. Prison ubusho buri so old, urashaje, inyuma ugiye kuraba n'umukara, ntabwo murimo mubusanura. Amabarabara yashize, ntabwo murimo muyasanura. Buri barabara iyo rishize murisuka mu mucanga ngo murakwica, ntabwo muri sofu. Ibarabara ririmo ikaburimbi kurisuka mu mucanga, waya mutarikora. Amatara yarahari, yari yarashizweho basi no ku ntwaro ya Petero Nkuru Nziza, amwamwe ntabwo ari yose yo ku mihanda mwaraciye, mwarivye. Amapoto barapotoye barivye, kamera zari hejuru barasenye. So what? Mugomba ko mugira mwazana ngaho ngo amatara ryo ku mihanda akwereka gustopinga, ayanda kaba yellow, ayanda kaba green, yo kukwereka ngo nurengane nuhagarara. Mwarayesenye, nta n'umwaka urahera, magana imyaka ibiri, maybe imyaka ibiri mwarasenye. Muribuka udamu komedi Kigingi arimo atangaza ngene mwashobora gupasinga muri arya matara, ubari ari hada matara atari imyaka ibiri yarangira yose mwarakuye. Ibujumura mwubatse kiraro gica hejuru, hasi mutera igazo, isaso amagazo ngo amere hase neza. Cakiraro kiri hejuru kirimo kimera ifira, n'abantu bagica banyura kuri za gazo batera, y'amashungo batera niyo banyura. Uyose yarumye mugana ngene igitekerezo cyo kuvuga ngo mugura indege izanira umusaruro igihugu, muri ko muganate. Ikibuga c'indege cyakozwe kuri za bagaza, kuri za wa gasore, n'uyu munsi
ikibuga cy'indege kiracyari kwa kundi muri ko mukora iki mugomba kugeza igihugu he Kotebu ikora ibitenge mwarasenye muri ko mugeza igihugu he hagucubaka mwarasenye ibintu byose byo mu maro amasoko soko nkuru ya Bujumbura yari imaze imyaka n'imyaka izwi abantu baza no kuyiranguramo mwaradobetse hariwe mugira ubwenge bwo kuyisana ntabwo mushaka kuyikora mugomba kuba mu mashamatse uburundi mugomba kubwira igihugu cy'ibikoko ko mutarimo musana niyo mugiye kubaka isoko murinda gutabaza abanyagihugu ngo duha amafaranga ngo duterere ayo muterereza nga abyahe akora iki amamoto mwarahagaritse tukutuku mwarahagaritse mubaha akantu gato nibakironka amafaranga bagira abari mu gisagara cya Bujumbura ngo vayo ngo subira ruguru umwana avukiye mu gisagara cya Bujumbura yaje ruguru hese yaje mu mitumba kuba kwande muri village gutura kwande kandi yavukiye mu gisagara cya Bujumbura ubuzi ntabwo vyagora ko mu Burundi baronka akazi iki gihe turimo vyagora niyo ugombye kugira ngo ibyo ucuruza barabibanira imihanda mwarugaye imbibe zihari u Rwanda n'u Burundi mwarazibiye niki u Rwanda rwaza gushaka i Burundi iki se niki cyumaro mugira baza kubi Burundi izabo ko mweho two turabarundi izo zaba atari mu maro zitumariye zire muzigurisha he izo zabo ejo bundi mwabonye ko u Rwanda muri misoko mpuzamahanga banditse bavuga ko bagurishize izahabu igera ku itoni mengana mbari 200 u Burundi nabwo bagurishize itoni zingana gute ko mama muririmba muvuga ko mufite izahabu mwujuje zijahe baza gukora iki kwiba iki mu Burundi bibi cyo mutagira bibi byo mwononye listen muzamushake mu binyicira me kunyica ntabwo bizaca bituma uburundi buca butera imbere hari benshi b'abarundi babizi bibanyuramo akaburi yo mpamvu ndimo bivuga mutabona abarundi benshi basanga habanuka nuko babura aho babivugira suko ndikunda nanje I love myself ngoma naciceka nkanuma ntacyo byantwara nimba mbona mfite imibereho icyo ndya aho ndyama nta mpamvu naza mvuga ibi ngo nikwegere me ndabivuga because harabo ngoma to save harabo ngoma kuba byumva abatuyobora bikubita gashi ntabwo tubanga turabakunda me bakore nk'ahantu bafite aho bagomba kugeza igihugu ntabwo ari ba mu bikorane tu ivyo biraturambiye bugurure abarundi bahabwe ubuzima bahabwe imibereho imagine ngoma ngere kuri final Gatumba yatewe n'amazi Gatumba abaturage abanyagihugu bo mu Gatumba baba mu mazi perezida ntabwo yarahonyuza no kuguru abantu biko mu Gatumba perezida ntabwo yarahonyuza no kuguru igihe abantu bari bishwe mu Gatumba mwabyagara ngo mugiye mu bikorane abantu barimo bapfa barimo baraswa perezida ntiyajyayo amazi ariko yica abantu nta mutegetsi ariko ajyayo iburinga abantu bararashwe perezida ntiyajyayo ejo bundi umusozi waguye ku bantu barapfa perezida ntiyajyayo umukuru w'umugambwe ntiyajyayo so ni igihugu gifite ababyeyi
nimba muri abavyeyi ni gute abo muyoboye bababara bahura n'ivyago n'ibibazo ntimubagereho nimba muri abavyeyi? Ariko murabona ryari a Kigali hari abaturage bahuye n'umwuzurira w'amazi bwakeye mu gatondo Kagame yahageze yongera yiga uburyo bashobora gukumira ivyo biza iwacu. Why tutabikora? Why? Ninde papa yoboye abaturage? Ninde papa yoboye abantu? Mu gihe biba urisinda bibazwa kandi uri umuyobozi, haseruka nk'umuyobozi, useruke abuyoboye ubavugire. Muriko bategura gukura abanagatumba mu matongo yabo naho batewe n'amazi, ngo mubajyane ruguru, ngo mubajyane mu Rumonge, ngi Makamba, Imwaro, ubwo muzabagaburira. Niyo mpamvu mubona urya mugore w'umurundi yavuze ko atemera kuva muri arya amazi, ngo aza kwemera yicwe n'amazi, kuko nabwo amutwara muri village atakuriyemwo, atabayemwo, avuye mu muji ngo abone uburyo yabaho. Namwe ndabizi ko mutazabashira ibiryo, muzabareka bapfireyo. Amatorero yo mu Burundi arimo akora iki? Amashengero ariko akora iki? Abana barimo bicwa n'ingona, abana barimo bicwa n'imvubu, amazi yarenze. Amashengero nta niki murimo mukora ngo mubagarukireho. So turaba Kristo twemera Imana, wemera Imana. Bene so barimo bahura n'ibibazo muguma ngo mwemera Imana, hari ngo muragirana agafuko k'umuceri ngo mubashire ngo mwemera Imana. Nubone uburyo barimo bagogwa, nta nubwo leta yabashira n'itoni y'umuceri. Muragapfa mutemeye Imana ngaho, muragapfa mutemeye Imana sha, muragapfa mutemeye Imana ngaho. Nta nubwo muvuga muti reka bino bibazo tubiture hano abantu batuyoboye tubivuge bavyigeho. Muguma mutendura ngo bariya nabasi, guma muba muri uwo mukungugu nyene, mugube mwiruka muri uwo mwanda, mugube mutondera amakara, mutondera ibitoro, mutondera esase, muryana nyene, kuko ntabwo mwumva n'umuntu agomba kubasigurira ibintu mutangura kumutuka. Guma muri ivyo nyene, ngira ngo bizobaho umugisha. Kagame arikategura kubaka n'ikibuga cy'indege mpuzamakungu nimba ari Kanombe. Nivyo abanyarwanda, nivyo abanyarwanda muri ngaha mu myuze kwa tarivyo ikibuga mpuzamahanga. Rero nawo ngarutse kuri ico kibuga cy'umupira nabonye ngaho, oh my god, vyatanguriye rimwe Amahoro, okay, stade Amahoro, okay, vyatanguriye rimwe na cya kibuga ngaho ngi wacu mu Burundi ngo twarimo twubaka muri iyo myaka yasize. Batanguye kubyubakira rimwe, mengo u Rwanda rugoma ruheze, rugoma rurangize intebe nziza, myisuku, amatara, ivyankenerwa, ama office, ewa neza ubonye ico kibuga ukibonye, ico kibuga ukibonye bavuga ati ni Burayi. No muri Amerika hasa kurya, ya Iburayi hasa kurya nyene niko hakoze. Hejuru amateleviziyo ibiki bigezweho n'inyubako, ikibuga c'indege ca Bugesera, ca Bugesera, okay, ngo ni ca Bugesera, ikibuga c'indege ca Bugesera bagomba kukigira muze ikibuga mpuzamahanga. Tesa ukabona yuko ibintu barimo bakora nukuri kw'izina ry'Imana, sabantu bakoresha amagambo gusa. Ibikorwa ubona barimo iyaba ari ivy'iwacu, ari ivy'iwacu i Burundi, iyaba ari iwacu i Burundi ariko yakugwa bino bintu, Imana, ikintu gitangaje je ngahaguma niga je kubera sigomba kwigira ku bantu bari kure, ni ngombwa ko twigira ku bantu tubana, ababanye, abanyarwanda tubana. Ikintu cyaho kintangaza ariyo mpamvu gambere narabye nti bino bintu by'abahanuzi ngo n'abaprofeta bakuze Imana mwirirwamwo mushake mu bivemo. Nabo Kagame uzobona ngaho yama mu rushinga, ahubwo simwe no kubitwa Kagame je namwe bakwere
ariko reka namuhamagara ko nyine ntabwo wigera bana ngahajya mu rushengero mana kora ibitangaza byawe kuwa kane mu bikorane kuwa gatanu mu bikorane kuwa mungu mu bikorane kadam nta president w'u Rwanda uzamubona muri ivyo agiye gusengera agenda gusenga mugabo twebwe Burundi uyu muslimu isubukuru imana ya Isaka imana muko ubukenene bwabundi ibitekerezo ntabwo tugira namba mind ntabwo tugira namba niyo mana dusenga imeze gute iyo mana tugira imeze gute iyo mana yitwa gute tugira mbwira ngo niyo mana yitwa imana itaduha ibitekerezo ngo hagira ibintu twikorera ducamo umukungugu ngo bizimana ngo imana izabikora bizimana uri kucyamo umukungugu iyo mana yakwimye ubwenge bwo kumenya ukuntu washobora gukora ry'amabarabara se ngo habe isuku inzara igitoro kiho kirabura ngo byose biri mu biganza by'Imana biri mu biganza by'Imana do something nagira ikintu ukora hanyuma ibi nabyo uzavuga ngo biri mu biganza by'Imana so now murakoze cyane murakoze God bless Imana bahumugisha now you know so ibintu iyo ndimo ndabivuga hanyuma mukabona abantu barakara bamwe ni nk'abantu ubona ngaho bakora amajenoside ngaho hakurya bakora amajenoside ngaho mu Rwanda nibo baca barakara iyo ndimo mvuga bino bintu you know no that is not Swahili, it is Kirundi. Hariho umuntu harimo ambaza ngo waye ndiko mvuga uko ngo ndi Giswahili. No, ntabwo ari Giswahili, that is not Swahili, it's Kirundi. Anyway, okay, reka nabumvishe gato mwumvirize hano mwumvirize hano bino no mukongomani yari mwaravuga n'amagambo make. Uno mukongomani areka kurana ikiganiro na nujya mu journalist Scovia wo mu Rwanda. Mwumvirize bino bintu uno mukongomani yavuze nivyo mbwira abarundi n'abakongo neza na neza, nivyo mbabwira. Murantera amabuye ariko uno mukongo ndababwira reka manza mwumvirize. U Rwanda rwaraturengane, rwaragiye u Rwanda, reka u Rwanda ruri so blessed. That is why always namaniga bintu biva mu babanyi b'abanyarwanda. Always ntabwo nza kubabwira ibyo muri America. Muri America is too far. Muzatangura kwitwaza ngo regwango America ngo yarakize ngo America ngo ntuyigereranye na Africa. Ati okay, nzabagiraniza no Rwanda kuko ruri hamande yanyu, ntabwo ari kuri ho ngira ngo muzavyumva. Reka mumve gato hano Burundi. Murakoze kamumve hano Burundi. Wanande, Wahunde, Watusi, Hutu wote wako hapa. Kwa nini mtaogopa M23? Wanasema M23 ni Watusi. Ni kusema ilikuwa kitu yenye government imeweka mu watu. Nimesema government ya Kongo kitu yenye natumikisha juu ya mauvaise gouvernance, utawala mbaya, imetumikisha maneno juu ya kuharibisha wakongomani, kuweka tribalism ndani wa wakongomani, kuweka xenophobia ndani wa wakongomani, kuweka hene chuki ndani wa wakongomani. Tumeambia watu kama M23 ni Watusi wa Nyarwanda. Lakini wakati sasa population ikiaona ya kwamba sio Watusi au sio Wanyarwanda au sio Wanyarwanda, imekubali kama ni wakongomani, sababu M23 iko na watu wote. Ndani muna Wahutu, ndani muna Wanande, ndani muna Wanyanga, ndani muna Wakasai, ndani ni kusema kabila zote zenye ziko ndani ya Kongo ziko ndani ya M23. Hapa nimeona watoto wa hapa hii mjini kwa M23 wako ndani ya M23 kama mimi. Mimi niko hapa lakini niko ndani ya M23. Niko mtoto wa hapa. Jina langu Katembo Julie Katembo Ndalieli, niko Munande. Hapa wazazi hapa na bibi na mke iko hapa kiwanja. Nina watoto wawili na bibi moja ako hapa. Lakini government je imedanganya watu ikawaambia kama sisi ni Wanyarwanda. Sasa sisi tuende wapi? Rwanda sipajue, Uganda sipajue. Mbere yaho mwumve kandi. Mbere yaho mwumve kandi. Mbere yaho mwumve gato. Last one.
Reka mumve imbere yaho gato ndamubisha kandi imbere yaho. Sorry, party's canceled. Waiting on the cable internet guy. First I so inzovu y'umugi none se ko bavuga ko ni jina ni jina ndio shida ya Kongo tena ingine ndio hiyo. Haiwezekani FDLR kwanza sio mkongomani, ni Mnyarwanda. Yes. Lakini kukuya hapa government ya Kongo inampa silaha kuja kutupiganisha sisi wa Kongomani. Inawezekana? Government inamwambia kama wewe hauko Mnyarwanda, wewe tupiganie huko Mkongomani. Ile vitu vingine inawezekana. Sasa huyu FDLR ndio ananiambia kama mimi Katembo Mkongomani, siko Mkongomani, niko Mnyarwanda. Unaona amani inaweza tokea wapi? Ndarudilia hiki kitu sababu ni kama maana sana. Mimi Julie Katembo niko Mkongomani. Mimi nazaliwa hapa Kiwanja. Lakini FDLR government ya Kongo inampa silaha. Ikishampa silaha inamwambia nipiganishe mimi Mkongomani. Na hapa wakati wanakamata mashamba hapa kwa Kongo wanasema hii shamba ni zetu. Unaona amani itatoka wapi ndani ya Kongo? FDLR imepata mashamba hapa. Inakamata hapa mashamba. Government ya Kongo inawapa. Mnyarwanda anakuja anakamata shamba Kongo. Sasa anakamata Mkongomani njoo anampatia ile shamba, anamupa Mnyarwanda pesa FDLR, kisha Mkongomani njoo anaenda alipa kwa udongo yake, analipa kwa FDLR. Amani itatoka wapi? Wanawaambia muripe kwa jua nini muripe? Juu ni shamba ni hapa. Mnyarwanda FDLR anasema iko na udongo Kongo. Tumutie fasi ya nani ya reeducation kwa gereza ya Kanyanga ambi. Okay. Kama tamaliza miezi 6 kama miezi 3 akishapata akili kwa makosa yenyewe fanya, anarudia tena kwa society. Okay. Watu wanakubali sababu kama unapenda kuona kitu na kukikubali unafanyaka Nariko ndabimbere hano aho uno mugabo yarimo avuga na uti aya mabarabara ndababwira ibyo arimo avuga mu bintu bikengira ngo abumvuga Igiswahili cyane mwavyumvise. Ariko hano ibintu bihagazeko nibyo ngomba kuvugaho cyane. Yavuze ngo ikintu namukuru cyane FDLR nibo Banyarwanda barimo bandi bakoze genocide mu Rwanda. Abo ba FDLR bavuye mu Rwanda bakagera muri Kongo baciye batangura gukorana na leta ya Kongo. Ibi namwe murabizi. Mbere leta ya Kongo ikihi cubahiro FDLR, ibibanza FDLR, abo nibo ba originali b'Abanyarwanda. Maze bamaze kugera muri Kongo aba FDLR batanguye gufata ubutaka bwa Kongo, bafata ibibanza, amatongo, babakisha amafaranga. Wa Munyarwanda ari muri FDLR abari wagira ubuzima bwiza ageze muri Kongo, ariko abakongomani bahavukiye kavukire harimo n'abakorera muri M23. Kubera hano yavuze ati M23 iri mu bwoko bwose, irimo ngo abahutu, ngo irimo abatutsi, ngo irimo abaki, bose batandukanye bari muri nuze M23. Ati rero bace batangura kuryanisha abanyekongo ngo barya ngo ni kibazo, barya ngo n'abatutsi babe mu Rwanda, ngo barya ngo nico kibazo. Ibyo byose bikozwe na babandi baba FDLR b'Abanyarwanda banyabo bavuye mu Rwanda bagahungira muri Kongo. Ntabwo ari ubeshye muharira, ntabwo ari ubeshye muharira, nibyo ni muharira, nibyo ntagira umuntu ngo nukubeshya ni kinyoma, nibyo. Now atero yaje baje kubacanishamwo abanyekongomani ubwabo ntibagira ijambo. Mugabo FDLR yavuye mu Rwanda ari yije akaba rigira ijambo muri Kongo, bari ibanza habo ibiki murazi barabikora. Ngikini naco aho bano banyagihugu bari nta mutekano bari bafise. Ukomeye ko FDLR ntabwo ari abo muri Kongo bavuga bati ibyo birabasha ubuzima bwabo bwapfa budafivyo, twe ntabwo nibituraba biraba mwebwe. Bari n'ubuzima bubi abo muri FDLR hamwe n'abandi basirikare bo muri Kongo baraza bagafata abagore ku nguvu, bafata abakobwa ku nguvu, nta mutekano wari uhari. Imbere y'intuze
imbere y'iki kiganiro no mugabo yareka avuga ati muraba amabarabara hariya yari yuzuyemo umwanda ubucafu yarameze nabi. Ivyo byose niki ni ubutegetsi bubi bw'iwacu bwa hano muri Kongo. Ati mbwa murabe M23 imaze kuza hano umutekano wose urakwiye, turyamye neza, abantu ngaha baridegemvya, ibintu bimeze neza, twege mbere twashizeho n'abacungera umutekano kandi nabo twitoreye babakungumana nababonye hano ngo n'abapolisi biro narandi. Now bamwe muri mwege macha muvuga ngo ya ngo uri kurabesha ngo uriko ngo ukingira ngo ikibaba ngo bakongo. No, n'igihe baba bariko bafata amakamera amamoto aragenda, amamodoka aragenda, nta nkoho wumva, abantu baracuruza. Mu gihe ubona ahantu abantu batujije batariko bikeka inkoho atankoho irimwe ivuga, barimo badandaza, abantu bariko baja mu mashuri, bamwe bari mu murima barimo barahinga, amamoto ariko arakora, amatagisi ariko arakora azunguruka uko agomba. Aho hantu ntabwo haba hari inyeshamba ni mwacu bwa bujinga. Ni mwacu bwa bujinga. Aho hantu ntabwo haba hari inyeshamba, ahubwo haba hari abantu banyabo. Ndikuvuga ngo rero M23 yazanye imitegeke ya nyayo, nabwo ari babona muzinga natiko abakongo benshi babagabo na FDL bakora nk'inyamaswa. Nukwica gusambanya zara amafaranga zara buri mwana zara amahera mu baturage zara amahera buri mwana zara amafaranga. Ariko M23 no, ndabizi yuko nk'ubu Kongo yoyobogwa na M23. I swear to God Kongo wasanga imeze nko mu Rwanda mu gutera imbere. Ndazi ko bamwe abo birakaza ya ndabisuyemo again. M23 yatangura kuyobora Kongo yose mu myaka ishika 5. Kongo wayirabwa sanga arahindutse imeze neza uko niyo miyoborere yabo. Ntabwo bayobora nk'inyamaswa, ntabwo bayobora nk'abagomba kwisamburirako. Batandukanye na FARDC muri FARDC zijya z'abakongo hamwe na FDL baratandukanye. Uko FDL FARDC zijya nukwisamurirako nk'ihene, M23 nabo bagomba koko kuyobora ibintu babashira ku murongo batunge, ni navyo byabo. Murazi uko ari naborozi b'inka, naborozi b'imirima. Ugiye no kuraba agapande M23 ibamwo hari ibigori, ivyo bita nimba ari imibishimbo, ibijumbu, ahantu hasa neza. Mugabo ugiye kuraba mu gace kabamwo abagize leta, agace karimo ingabo za leta, uzosanga hasa nabi. Nta nubwo uzosanga abantu bisanzuye, nta nubwo uzosanga ahantu abantu bariko baridegemvya. Mugabo kano gace mugene murabe n'abagabo baruzuye. Igihe uno munyamakuru ari magenda n'imodoka abagabo wabona bagenda, ariko arahandi nk'ahantu hari igisirikare cya Kongo nta bagabo wabona bidegemvye uko bakwiruka. Uko batiruse baza kubafata bati chak ni muzenga hamuze mu gisirikare kuri Baforce. FDL yabukonyene yabafata kuri Baforce ngonga hamujemo buri gihe bakisha amafaranga. Ariko murabe agace M23 ituyemo mbere mwana agomba n'igisirikare cya Kongo kiruba M23. Hari amasoro mwumva bari karavuga nimba koko hari ntambara. You know hano hari kirundi kime ari umurundi hano dakuje mu mutwe ngo misengo nahawe na Kagame yamamisi ya hano hari umupari kaba ariko ibindi ko navuga nivyo. None ni muzi yuko igisirikare cha Tanzania muri SADC bari muri Kongo, Uburundi siyo bari, Afrika y'Epfo siyo bari, abandi siyo bari. Ni gutano hantu haba hari kwabera intambara ntumve na sasa. Ni gutano hantu haba hari kwabera intambara ntumve n'amagere namba. Abantu niba bari ko barahunga bikorera bagenda kubera iki bahabaretse igisirikare cha leta ya Kongo bakabareka. Why? Because bari n'imbaraga bari na powerful. Kandi let me tell you this, iyo abanyagihugu bagukingiriye umutekano, abaturage bakagucungera, ndababwije ukuri mugerageze uburyo bwose bushoboka abo bantu ntabwo muzo kugira mu batsinda. M23 kugira ngo rero ibintu ibishire ku murongo yitaho abanyagihugu. Iyo yitayeho abanyagihugu naho mwebwe bashobora kuza guca ahantu hose muca muzosanga baborotse. Ni kuvuga ngo baremera bakabareka bakikorera bakirondera amafaranga, ivyo babaha bakabaha, mu gihe leta ya Kongo ibafata mu kanigo ikabicisha inzara. Igihugu cyose kijisha inzara abo kiyoboye. Iyo hagize uyundi mutwe runaka uvuka nguze ugwanye ico gihugu,
ewana abanyagihugu barakuga mutwe ukaza mu gihe babona yuko babafitiye umumaro kandi bamaze kubikora abanyagihugu nta na hamwe wacu that is why mubana muri Kongo baguma bamera nk'ababisa M23 izayifatira none bari kugwana bakora yiki mugata amasase mumva ni muri ya misiri byari byashushu ntibyaretse barakugwana bakora yiki bararyamye barasinziriye barabunze mumbwira icyo bariko barakora mu gihe atamasase mumva aho mu journaliste ajayo akarinda bwata amasaro wumvise atamabombe wumvise ubume ko muri ngaho mu Burundi muramaze iminsi muri cyangwa mu Rwanda muramaze iminsi muri ko mumva amabomba ari pa muri Kongo ni kuvuga yuko M23 atahantu yafashe atahaniri ariko muzike murabe abasirikare ba Kongo hamwe n'abazarendo n'abandi ni mu muziki gusa imiziki ariko ntabwo migira mubona M23 iri mu isara mu mutwe ngiri mu miziki iri mitamba ekada ibibara gishinga no kugwana mugambugire murabe ingabo za Kongo no gutamba imiziki byonyine wazarendo no gutamba batambike ni urugamba batsinze ariko uza ngapa babesha ngo twafashe bafashe bafashe ni banyare ngaho okay eka ndabe gatosubiza hano mwene bacu hano ngo wowe ngo rero ngushigikiye intambara ababyaye bazo by'abarundi uri kuravuga sivyo bumva ngo wowe ngushigikiye intambara je ntabwo shigikiye intambara nabagiye none ko bari ngaha hari amasase wumvise ahantu hari intambara wumva amasase wumva amabombe abantu usanga bariko bariruka mugaba hano M23 iri gendera amashop yose bacako aruguruye amamoto amatukutuka amatagisi na bisi byose biriko birakora abantu bariko baririmira ahantu hari intambara ntabwo bigenduka ntimisiguye ko shigikiye intambara mebeshire mu basirikare ba Kongo barabizi yuko barya abagabo barashoboye bamwe barikora no mu gisirikare cya Kongo bagaraga bacha M23 utazi kuyobora nyine barakumena umutwe ngaho uriko urasamburira abantu barakumena baragukuraho ngaho barakumena mu gihe utazi kuyobora abanyagihugu niyo mpamvu nguma mumiriza abo iwacu bamenye uburyo bayobora abanyagihugu nimba batazi kuntu bayobora abanyagihugu nibo bisamburira kushaka unuke ushaka unuke ndabiza abarundi ko mukunda gutukana kesho ushaka unuke ntabwo ari je niko yisamburako mwene mwe niko mwisamurirako nimba mubona ibitoro byabuze mukaguma mwanaga ibitoro byabuze ntagira ikintu mukora burya abanyagihugu bisigura ko ari bijuju barahora mu mutwe bibarimo mugabe yabamashira ibintu ku murongo mba muri ko muri gagene mushobora gukemura ikibazo c'ibitoro gikava mu nzira imyaka n'imishikiri kwa kuri nyene burya abanyagihugu bariko banyura mu mabarabara yuzuye mu ivu ifurufumbi babone ntumi duma kandi muvuga ko mvise zahabu nimukora amabarabara ntabwo bava mu mutwe ngaho ariko bamwe mubereye ibijuju murantuka wewe kuri n'ubwenge kutari gukora amabarabara imyaka 10 ningahe 20 hafi 30 igo mirangira amabarabara ari kwa kuri nyene inyubako ari zaze nyene ubuzima ari bwa bundi nyene wewe kuri n'ubwenge kutagira na mind yo gutegura ukuri mashobora basi kugura n'indege y'igihugu cyo byabananiye mugabo kandi ngo wewe watumye wowe utatumwe amafaranga muyajyana he wewe gukunda igihugu cy'u Burundi amafaranga muronka akora iki ko n'indege namwe nabuze mwayigangaritsa muri garage ngaho ntimuvuga ko mukunda u Burundi ntimuvuga yuko mwabwitangiye ko je ndi umasi wabo mwega amafaranga muyashiraho ko muri abakunzi b'u Burundi akora iki kubona n'ibintu byankenerwa muri ko murabihomvya mwabisenaguye hafi nka byose ibyo nibyo bisigura gukunda u Burundi gukunda igihugu bisigura guhomvya gukunda igihugu bisigura kudagiteza imbere nimwe bisigura ko kunda u Burundi cyane kurusha je ndiko nababwira bino hari ibintu bimwe mukwiye kwibazaho ejo bundi ngaho president ntagiye guhagarara imbere y'abantu bivye u Burundi ko mu cyubwenge mwarabafashe mugabo je ndiko mvuga bino nije mubona yuko ndi umwase nkwiye gufatwa hari n'ihera rimwe je nabivye ngaho ibiciro bariko biraduga n'ivy'amayinite bamwe bariko barana amayinite bakoresha internet nivyo bisigura ko ari gukunda igihugu ivyo bintu bituma abantu mu mahinkoni rimwe sambiri z'ijoro zirenze mukabakubita nivyo bisigura ko mukunda igihugu hari igihugu murabona bakubita abantu ngo sambiri babageze mu mazu ko mwabikajije heshi hari uze ngo we hano hari umurundi abajije
ngo we ngo kudatanga amafaranga ngo Burundi ngo butende imbere. Wotanga amafaranga mu bisuma, wotanga amafaranga n'abantu bagenda kubahuka leta bakayikuramo amafaranga miliyoni z'abamiliyoni bakaziba inzahabu bakaziba ntibafatwe, ibintu bya nkenerwa bakavyiba ntibafatwe. Jero wese ubuhera bw'iwanye n'abushuhurira mu basuma, abantu barinda bubahuka leta bakiba amafaranga y'igihugu. Mugamege mu Barundi benshi ntabwo muvuga ngo fata abo bantu, ariko je ndiko nabivuga mwavuga ngo fata. Hari ibindi bihugu bimeze uko, amasoko kwa mashaburi gihe ashaburi gihe nta n'isoni bibatera. Komitegera muvuga muti nimushiraho systeme zigezweho zo kurinda abantu baturiye amasoko, ko mutezikora nimba muri n'ubwenge, nimba je bandika ijuju kwamo mwiturira ko nivyo bintu biri no mu maro ngaho, ariko navyo ntimugomba kubihindura. Igitusi ni jewe ngo ndiko shikira ngo bari bande ibibuzemo n'amoko yonyene. Benshi muri mwebwe mu Barundi ubuzemo amoko, ntabwo ari bose ariko benshi. Iyo ndiko mvuga ibi muntu ngo gushigikiye ngo abatutsi ngo byo nivyo bibarimwo, wowe ushigikiye nde w'umumaro? Wo muhuje ubwoko ushigikiye w'umumaro ninde? Ariko ko ibintu by'akamaro ninde? Namega dushigikira iterambere, dushigikira amazuru. Oje zuru rya uvuze ngaho rivamwe amata, rivamwe umunyu, rivamwe isukari, ko ari kurangaza amazuru ngaho gusa. Mugamwe bamwe ngo bari yangushigiye ngo wape ngo Kagame wowe ngo impamvu nguvuga ngo Kagame ngo yaguhaye amahera ngo uri kuri mission. We rinda guhaye mission ngo ugende uhomvye igihugu cy'u Burundi. Uri kuri mission yande? Perezida ni guhaye mission. Abanyabanyi Burundi no baguhaye mission ngo ugende wiba miliyari muri banki y'u Burundi. Abakwiye bane baguhaye mission ngo utuma amabarabara adakogwa. Abakwiye bane baguhaye mission ngo niwemere yuko ibitoro kiboneka. Bamumva ibintu umuntu yari karavuga ari byo mubone yuko ari byo. So mwige mwige kuyobora nk'abantu koko bagomba kugeza igihugu imbere. Tureke kuyobora nk'abantu tugomba kwiseherako bivanye n'umugambwe runaka urimo. Wenyene waburi imbonera kure, niwitwaza ubonera kure, ntabwo nange imbonera kure je ndazikunda. Mugani witwaza ngo kubera ngo uri imbonera kure ngumvugiye ngo umugambwe ngumvugiye igihugu witwaje ngo kubera ngo ushirikiwe ngo n'umugambwe. Ntabwo umugambwe uzokwa amateka ryose, nta mugambwe wamye iteka ryose. Harega igihe umugambwe ugasenyuka, mugabe igihugu kigakomeza. Dufane ibikorwa ku gihugu, ntidufane imigambwe. Kubera uwo mugambwe naho uzosenyuka ugatega ukavaho, ntabwo Burundi buzovaho. Kandi nukora amakosa nawe bizokubaho, nukora mabi uzobibazwa. Niwitwaze ngo urashigikiwe ngo urazwi, niwigirisha ngo ukunda Burundi. Iyaba ukunda Burundi ubu bishakirwa ibyiza. Iyaba ukunda Burundi muba muza tukajya hamwe tukarabira hamwe cyo twoshobora gukorera Burundi. Mugabe impamvu muri abasi b'u Burundi ibi bikorerwa i Burundi bikozwe na bamwe mu baturimo batuyoboye muri abashigikira. Hanyuma ngo ukunda igihugu, ugikunda ushigikira amabi ahubwo ushigikira ibyiza. Umuntu atanga igitekerezo ntabwo bari umwasi, umwasi ni wabanyaga, bigatuma miliyoni z'abarundi zikena, miliyoni z'abarundi zija mu bukene. Muri ndira amatora agomba gere ngaho muzaba n'icari kijyamye muri toilette kivunduruka kizaga kibabwira ko kigomba kubayobora, n'icari muri wese kibabwira ko niyo magitora kizokora ibikomeye ibyahe. Nibo tangura kubikora ubu mu Burundi. Turabise abitwa bakire, abagwiza tunga amafaranga. Nimba perezida yabaciriye inzira akababwira ati none nta bakire bariho, nimoge ntari amukarangura ibyo murangura. Abo bakire bari kubakora iki? Nimoge n'abakarangura ibitoro. Abo bagomba kuzokuyamamaza nogera bakarangura isukare, kombira nk'ibijuju bimwe bituma ibyo ndiko ndavuga ngaho. Abo bagesera b'igihugu, abo bagesera banku Burundi, bikombira abo bagesera bashira Uburundi mu bukene. Nibo ndiko ndabwira abo bagesera batitaye uko abanyagihugu bashonje, abagesera batitaye yuko abanyagihugu bakeneye ubufasha, bakeneye amashuri meza, uburaro bwiza, bakeneye amatara, bakeneye amazi, bakeneye internet, bakeneye kugurana imigenderanire n'abandi. Nibo ndiko ndabwira izo ntumva.
none abo bakira bagomba kuza kwitoza ngo bayobore Burundi nibogenda bakabikora bakatwereka ivyo bariko barakora none hagera kwitoza bazoze bavuga bati iraba ivyo twagirageje niyo mwadutora hoho tuzakora ibirengeye bijya ubose bahoze nta numwe ari mavuga yego mu yabagwasa namwe ndamufana gwasa nabwo namanke ndamufana ariko yabagwasa nta migambo ariko arababwira yaba uyoboye sanere muri iyi minsi nta migambo ariko arababwira aba bari muri za Forodebu zande nta migambo nta na kimwe bariho bababwira mugabo arindira amatora agere muzobara baje ko bagomba kubakorera ibikomeye ivyahese na president wacu igihe amazeho nabwo aradutondekera imbere ibintu amaze kugiraho vyamndi yavuga mbere agomba kwiyamamaza ngo yitoze ntabyo ntabihari ariko n'ibihugu byateye imbere buri mwaka mu president aza atondeka ku rutonde ivyo yakoze mu kiringa maze ntabiriho ntavyo mugabo murindira amatora agomba genda tuzo gutora gusa toriki rimwe na rimwe turakwiye no kumubaza iyo turi mu nama igihe wiyamamaza wavuze yuko uzokora ibi nibi biri he bitwereke atari gucavura no kurakara ngo wagupfunga ngo basuzuguye ngo umukuru w'igihugu no ntabwo rutora umukuru w'igihugu ngabo wica mu gihugu arebere ariko ibijuju muri mwebwe mwibaza ko umukuru w'igihugu ariko mutora ngo aryame arye neza kubera ngo va mu mugambwe wanyu mu mugambwe runaka kwari kumutora gusa ngo yitwe president babiheze umukuru w'igihugu n'umukozi w'abanyagihugu ni munakorera abanyagihugu iyo abanyagihugu bafise ikibazo barakimubaza iyo yabikoze nabi arabibazwa kuko hako president akonona igihugu kizima niwe twabura igihugu kigakomeza ntabwo umuntu umwe byashoboka ko yakonona igihugu cyose ntibibaho nibishoboka icubahiro cyose twaba tumuha ni ngombwa yuko yubaha abo ajejwe akabatunganiriza nimba hari ibintu bitagendeka neza mu gihugu tukabimubwira hari bitagendeka mu gihugu sigo ngo yuko batwizeze bitabaho batubintu kuri bafose uvuze ngo ica uvuze ngo wanki igihugu nimba hari ibintu tuvuze abatari vyiza ku gihugu genda mu vyigeho mukora inama ibi bavuze nivyo cyangwa sivyo musanze ngaho ari vyo mubikemure atari vyo naho mu vyihoze apana yuko mutonda mukorane muvuga ngo abatemeranya natwe ngo nabakorana n'u Rwanda ngo abatemerana natwe ngo nabakorana n'abasi b'u Burundi acu ubwo bujinga acu ubwo burofa umuntu naho yaba ari umwasi wawe ukabona ari kavuga byo uramutega ugutwi kubera nimba ari kavuga byo hagize ikintu ukora byafasha igihugu icyo tugomba n'ibintu bifasha igihugu ntabwo ari yandi magambo ngaho dushaka icyo tugomba wamuntu hamwe buri mu president aje avaho hari indi ntambwe tugejejeho ubundi akaza yakira hundi yagejeje hari handi batugeza apana uko ari kubari nyenyenyenyenye hari abarundi ngo mutagira n'isoni ngahari gutera amajambo gusa mubaza n'ibijambo by'ibicuri no mutagira n'isoni n'indero bamwumviye umuntu ariko aravuga ibintu mu byige kuko amajambo n'ugwanko mufise ntacyo uriko byubakira igihugu kudebagura mu karwa ngo ukunda igihugu mugabo utemera yuko bagira inama yogeza igihugu ahandi hantu ntibisubira gukunda igihugu habwo niwe mugome igihugu tuba duvise mamuke no gusohoka makarakivamwo haba bagishoboye bakabikora nije niko navuga ngaho kuri M23 nimba ishoboye kuyobora niyobore hariya nabo mahanga nabaki nabo bwoko aduno hakwa yura abantu babi bavaho abeza bakabibona koko kubaho witwa umuyobozi uri umuntu mubi ntaco buri kumarira abaturage bawo mugabo baye umuntu mwiza hari kiro buri kubarira abuyoboye nivyo dushaka nabindi na matitire dushaka na minister dushaka ibindi ngo mushikiranga ntabyo byo sivyo bituragishinga ibituragishinga ni kubona abanyagihugu bari mu batunganiriza mu byo bakeneye hari umurundi ariko amaze vy'ubwanwa mufite probleme mu mutwe ubwanwa bwiziki ubwanwa bihuriye n'ibindi mu mvuga ubwanwa n'ubwanje habwo ubwanwa ndiko ndabutira biwanyu tegereze ko turavuga gusa muriye kumbaza vy'ubwanwa niyo probleme dufise ibiri no mu maro ntabwo twemera ko tubiganira no mu nama yo president hamagaye abanyagihugu tanga ibitekerezo muganira ibintu by'ubirofa ngo mugomba kurana president ngo mumugwa munda wate mumuhe hobe wate hobe nivyo bikenewe
ngo mwavumbuye yuko ngo Nowa ngo n'ubwato bwe ngo byavuye mu Burundi byakorewe mu Burundi ivyo nivyo abarundi bakomeye bakeneye bamwe muri nabwo mukomeye mubwira ibintu by'umumaro bya navyo bikenewe hapana ngo byahobe n'ubwanwa n'ibindi ngabo bitagira umumaro ngaho